Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho murerose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Ikaze mu makuru yo kuri mugoroba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yatangaje ko mu kiyaga cya Kivu harimo peteroli ariko ntiyabivuga ku buryo budasubirwaho. Ubushakashatsi buracyakomeza kandi butanga ikizere ko ishobora kubirimo koko. Umutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 yatangaje. Oscar yashaka kubesha ngo bafite ngungu bafite bose twese tuyihuriyemo FARDC Abazalendo ngo bari hakurya na M23 iri hakuno ngo bararebanye barateganya imbona nkubona. Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitigiri barungika kugira batera ubwoba hahamure mwebwe abarundi muvuge muti abana bacu bahonye bagomba guca ivuti abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahane bari kwitegura ati ntimuze nyabona basi bahetse. General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Umutwe wa Wazalendo urwana ku ruhande rw'ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC uramagana ibyo umuvugizi wa M23 Isaac Balinda yavuze ko abasirikare barenga 200 b'abarundi biciwe ahitwa Ingungu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Colonel Mvano Bahati ayobora ishami rya Wazalendo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage. Nukumva ko uramuvugizi wa M23 bwana Oscar Balinda yaje kuri radio akavuga ati no twishe abasirikare b'u Burundi twafasha abasirikare b'u Burundi. Ubwo icyo kintu ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kuko kuva operation zatangira Mwonya kuwa wa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye 3e zone Lieutenant General Masunzu Pacifique urugamba rwahise rutangira. Ubwo kuva babona umuriro urukubakaho bafashe strategy yo kujya bafata teni z'igisirikare cy'u Burundi bakazambika abasoda babo kugira ngo nibapfa cyangwa se nibafatwa nibagaragare ko ari abasirikare ba RDF b'u Rwanda bakabishyira ku Burundi. Urambwira yuko umutwe wa M23 ukoresha imyambaro y'abasirikare b'u Burundi ikayambika abantu bapfuye. Iyo myambaro iba yavuye hehe? Hari inyeshyamba zaturutse mu Burundi ziza kwiyunga n'uramutwe wa Colonel Makanika ara muri Murenge muri Sud Kivu w'abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo ayo mateni bagiye batorokana niyo bari kwetiriza kwambika abantu babo kuko batorotse igisirikare cy'u Burundi baza kwiyunga na Makanika niyo bari kujya baba abasirikare babo M23 igendana abantu babo bajya ku rugamba bakambara iteni z'u Burundi kugira ngo nibafatwa cyangwa nibapfa bagaragare nk'ari igisozo cy'u Burundi. N'amafoto turayafite. Urashaka kumbwira yuko bari abasirikare bambaye iriya myenda y'u Burundi arabo muri Red Tabara cyangwa se arabo muri M23? Yes, donc kuko urugamba rwabaye Ingungu harimo Red Tabara ivanganye na M23. Ariko se Colonel Mvano twumvikane abumva aya makuru urimo mbwira bafata iki mu ntambara mu mirwano yabereye Ingungu? Wowe ubu tuvugana uri Ingungu cyangwa se ntabwo ari huri? Kubera ko mvugana na Balinda yambwiye yuko ari bo bagenzura Ngungu. Mwebwe muri hehe? Mwebwe ndavuga FARDC namwe Wazalendo. Ariko se bwana journalist
journaliste, uru rugamba turimo ruri wazi. Ni ukuvuga ngo M23 ntabwo iri muri Ngungu centre. Ni ukuvuga ngo Ngungu, Abazalendu na nura mutwe wa M23 bose barayigabanye. Ni ukuvuga ngo barateganya imbona nkubone. Naho iyo bihara ngo bafite Ngungu ibintu byo kwihara. Ni ukuvuga ngo barateganye, ubu Ngungu nta muturage urimo. Ngungu ni umungi ni umwirare, nta muturage urimo kuko ni umuriro w'amasasu gusa uri muri Ngungu. Ubwo rero yashaka kuvuga ngo Oscar yashaka kubesha ngo bafite Ngungu, bayifite bose, twese tuyihuriyemo. FRDC, Abazalendu nuvuga ngo bari hakurya na M23 iri hakuno. Nuvuga ngo bararebanye, barateganya imbona nkubone. Ariko se imirwano yabereye Ngungu, urashaka kumbwira yuko nta basirikare ba FARDC cyangwa se bamwebwe Bazalendo n'abandi bafatanije ba Barundi cyangwa n'abandi bayiguyemo? Urabona imirwano y'imbunda ntabwo ari akabumbu, ntabwo nuvuga ngo inkomere twe ku ruhande rwa FARDC nyeka hakomeretse abasirikare batarenze 3, kuri Bazalendo hakomereka abasirikare bageze muri 4, kuko inkomere zose ni 7, ariko nta basirikare bo ku ruhande rwacu twatakarije. Abasirikare bahaguye na b'umutwaye mu 23 nyeka n'amafoto menshi akanayabatumira, aribo bamwe abo bagiye Redita baragiye itanga amateni go kwambara kugira ngo nibajya bapfa bababishire kuri leta y'u Burundi. Colonel Mvano Bahati, ushinzwe guhuza igisirikare n'abaturage n'Umuzalendo, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye bwana journaliste. Leta y'u Burundi irahakana yivuye inyuma imibare bivugwa ko ari abasirikare bayo bagwa ku rugamba mu ntambara ishyamiranyije ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i Bujumbura, umuvugizi w'ingabo General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze ko abasirikare b'u Burundi bahagaze neza ku rugamba. Inkuru ya Desire Hatungimana. Icyo kiganiro yatangiye mu biro bikuru vya gisirikare. General Gaspard Baratuza mu itangazo yasomeye amenyesha makuru yiyamirije ibiriko bicishwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'indi mihora hamwe n'ibivugwa n'abatandukanye ko abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha mu gihugu ca Kongo ko bariko barishwa ku bwinshi. Agira ati, iyo umuntu ananiwe hariya acashangura kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, burya ibitigiri barungika kugira batera ubwoba bahahamure mwebwe Abarundi, muvuge muti abana bacu bahonye bagomba guca ivutu. Abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahandi bari kwitegura ati ntimuze nyabona basi baheze. Barabuze rero isaganirizo birabangira, baca baje rero kwandika ibi yuko abasirikare bahonye hehe, nukuburaba abaribo nico bashaka gushikako. Ariko aragaruka akemera ko harabapfa kuri urwo rugamba. Abajijwe igitigiri igisirikare cy'u Burundi cemera kubagwa kuri urwo rugamba, leta y'u Burundi yagiye gufasha Kongo kugwanya umugwi wa M23. General Baratuza yishura ati, abasirikare so kuvuga yuko batitaba Imana, bari ku rugamba, ntibaterana amashugwe, barapfa turapfa. Mugabe ibyo bitigiri batanga sibyo, ni banga rya gisirikare. Naho umwe arababaje kandi yitwa umusirikare, bigufasha iki ndaguhaye igitigi bijye baguha sivyo. Je rero nanka kubesha, ntavyo ndakubwira, kandi ntibigezaho inkuru reka kwigora, ntavyo ndakubari. Niba gisirikare, abasirikare barabizi bo babikeneye, ntacu bikeneye. Abamenyesha makuru bafatiye ku masanamu n'amashusho yerekanwa bikanahanahanwa ku mbuga hwaniro, ndetse hakaba n'abamoneka bavugishwa nk'abasirikare b'Abarundi bafatiwe ku rugamba n'umugwi wa M23. Baratuza arabihakana. Photoshop ntimuyizi, ntimuzi yuko wewe wambaye iyo mpuzu ushaka kwambika impuzu ya gisirikare bagere n'ivyo bakoresha. Je harabo bavuze na matricule ndaza ndaraba ngahe turayibura, kamupompa akagenda karoroma ngo 470 yeme batayo b'infanteri untwari nako ugasanga wamutwara ntabaho, muga kubera ari karabivugishwa n'abanywara umogi hariya bisije namba na gato. Rero gufatwa bafashwe barabaregeranye babashikane muri ayo mashirahamwe, hanyuma tuzorabe yuko ari Abarundi ntabo bazozana kuko si Abarundi. Hagire rero bagenda bakagira publicité barabashira hamwe babacisha hariya babazana iwabo.
kuba havugwa igisirikare ca Kongo n'abagwanyi ba Wazalendo gusa iyo hageze uburere bugaruzwa bwari bwigaruriwe na M23 muri iyo ntambara ihuza na Kongo hamwe n'abayifasha. Gaspard Baratuza avuga ko bamwe bose bavuga ibibaraba kandi bidaca intege abarundi bari ku rugamba. Ku masezerano yoba ari hagati y'u Burundi na Kongo kwirungikwa ry'abasirikare b'abarundi muri iyo ndwano, General Baratuza abandanya avuga ko umutekano kumbibe Uburundi busangiye n'igihugu ca Kongo arico kiri imbere ya vyose, kandi ko uramutse utorewe inyishu ariyo nyungu sumbi izindi, kandi ari nako gufashanya ko mu bihugu bigize umuryango wa EAC. Jean Nahimana arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka rigwanya ihohoterwa ya kiremwamuntu yahungiye mu gihugu ca Suisse asaba nyabuna ko atamwana w'Uburundi yosubira kugwa muri Kongo. Turasabye dushimitse nibareka abakongomane n'abo nyene bagwana bayigwanire. Intambara ya Kongo ntizuhezwa n'abasoda b'u Burundi bagiye mu kinyegero, bagiye barabundabunda batabanje guca no mu nzego zibijejwe ngo zibarekure. Ivyo navyo abasoda ba Repubulika y'u Burundi bategerezwa kubibona kandi bavyanke ubutakigaruka gukoreshwa nk'abaroberi, gukoreshwa nk'inkorofani, gukoreshwa mu ngwano batazi badatahura. Mu mugambwe MSD utavugwa rumwe na leta y'u Burundi bati abasirikare b'abarundi bagwa muri Kongo ni benshi mu ntambara taco ifasha u Burundi. Epitas Nshimirimana avugira MSD ubu yahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Mu ndahiro barahiriye gukingira Uburundi, kugwanira Uburundi, gupfira Uburundi no kurondera inyungu z'igihugu cabo n'ic'Uburundi. Ntibarahiriye kugwanira inyungu z'akagwi na kamwe nk'uko tubibona uno munsi bariko baragwanira inyungu za Ndayishimiye n'akagwi k'abajenero biwe. General Baratuza amenyesha ko kubona abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Kongo vyafashije cyane kugarukana umutekano kw'ibarabara rya Bujumbura Rugombo, ahahora hakunda kurangwa umutekano muke. Aremeza ko uduce twahora turangwamwo umutekano muke biturutse ku migwi y'abagizi ba nabi icumbitse muri ico gihugu, ubu hose harangwa umutekano kuva abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda leta yatangaje ko mu kiyaga cya Kivu harimo peteroli, ariko ntiyabivuga ku buryo budasubirwaho. Ubushakashatsi buracyakomeza kandi butanga icyizere ko ishobora kuba irimo koko. Toma Kamirindi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa nacyo gihereye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda cyanditse ngo umuyobozi mukuru wa RMB, urwego rushinzwe mine, peteroli na gazi mu Rwanda, Kamanzi Francis, ejo kuwa gatatu yabwiye inteko ishinga amategeko ati dufite peteroli. Nyuma yaho RMB yashyize ahabona itangazo rivuga ko hakiri kare cyane kugira ngo yemeze bidakuka ko yavumbuye peteroli mu kiyaga cya Kivu. Iri tangazo risobanura ko ubushakashatsi bwakozwe mu 2021 2022 bwerekana ko munsi y'ikiyaga cya Kivu hari amahirwe menshi ko hari peteroli. Mu burebure bwa kilometero 3.5 munsi y'ikiyaga hari ibimenyetso bya peteroli bigaragara mu duce 13. Rirakomeza riti ubushakashatsi bwerekana n'ahantu ho gucukura kugira ngo ubwoko n'ingano bya peteroli byemezwe bidakuka. RMB iri mu gikorwa cyo gushaka abafatanyabikorwa mu gukomeza ubushakashatsi buganisha kumenya ingano ya peteroli munsi y'ikiyaga cya Kivu. Nguko uko itangazo risoza rivuga. U Rwanda rusangiye ikiyaga cya Kivu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 4 y'ukwa 4 2017 basinyiye i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba amasezerano yo gufatanya mu bikorwa byo gushakashaka peteroli n'undi mutungo kamere mu Kivu no mu birwa byayo no mu byo kuyicukura iramutse ibonetse. Aya masezerano bari bayahaye igihe cy'imyaka 5. Ibihugu byombi ntibiratangaza niba byarayavuguruye. Hagati aho u Rwanda kuva myaka na myaka rusanzwe rucukura kandi rukoresha umwuka wa gaz metane wo mu kiyaga cya Kivu.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu Burundi, abana b'abakobwa bagorwa cyane n'igihe baba bari mu mihango. Mu ntara ya Makamba bamwe basiba kujya ku ishuri, n'abagiyeyo ntibakurikire neza. Bagenzi babo b'abahungu nabo babagendera kure bavuga ko umukobwa uri mu mihango atera umwaku. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. None twosha dutera mukoshi gute webwe abakobwa ubashikirire abakobwa bazanye kurondo indongera ntera kama umuntu wose w'umugabo ari mu ntara ya Makamba aha turi abonye umugenzi wari mu bitinyanka n'agasabune kamota n'agaparufe yo kamushikiriza kakamugurira. Abo n'abakenyezi b'Imakamba bariko bariyamiriza abagabo bavuga ko iyo umufasoni ari mu butinyanka atera umukoshi. Nigihe twashaka kumenya ukugena bigeme bo mu mashuri atandukanye y'Imakamba bibagendera mu gihe c'ubutinyanka. Muri kahise ubutinyanka bita imihango y'umwigeme, ukwezi, amaraso canke gisibya, cari igihe umwigeme canke umupfasoni yafatwa nk'uko ashobora guhumanya iki canke kiriya. Ntafatiro Patrice, umuhinga w'ikirundi c'abarundi, aratanga imiziri imwe. Umwigeme ari mu butinyanka ntiyakaminka, aje gituma bavuga ngo ni ubutinyanka, ngo zaca ziteka ntizikamwe neza, ntiyaterera amata ngo ntiyaheza ngo arete, ntiyaja gusenya kuko abakobwa bagiye gusenya niho baca bacana ingeyo. Umwigeme ntiyaja kwahira kuko hajya bivuta ngo ubwatsi yahiye bwohava butosekara. Abakenyezi baganiriye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika imuguti Makamba baremeza imwe muri iyo migenzo. Virginie Kiragwanirwa afise imyaka irenga 60 byaramubayeko. Egome natwe wacu nka yariho ndi mu bitinyanka sinayegera sinakama kuko ngo yacayihumana amata uri mu bitinyanka sinatereye uyatereye ntiyatoka ntiyaca yafuba amavuta ntiyareta yaca biba ibintu by'ibitumbatumba. Urumva umukobwa yinjiriye umuvyeyi yavyaye ari mu bitinyanka, kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca haza ubuhere bugahuhera mu maso. Nyina w'uwo mwana atabimenye ngo yari mu bitinyanka ngo amusige nyamavuta, yaca aza kurondera ikintu citwa gahama niko yaca amusiga. Everine Niragira w'igisenyi Makamba arongera ko mu gihe co kugana urwagwa no mu kurima bimwe mu biterwa hari byazirana n'ubutinyanka. Nka twebwe kare tugikura ubu warakanye ibitoki ariko kugana ukegereza gusa impande y'intango carazira yuko ushira make mu ntango canke ngo ubetere uri mu butinyanka, kandi ntiwashobora guca nko mu murima w'intori aho umurima w'inyanya nivyo nakumva vyazira nk'inyanya naho cabe gitumbwa mengo ugisuze ko amazi yashushe intori uko nyene. Iyo uciye mu murima w'ibiyoba naho waba wuhumanije kuko hageze iyimbura wasanga atakiyoba na kimwe cagiyeko. Nafatiro Patrice yongera ko mu gihe c'imisi mikuru umwigeme ari mu butinyanka ataja mu batamba yacashirwa mu bagumiriza abatambyi. None ubu iyo mihango yoba yaraheze habanamba. Ufatiye ku mazina bita uwo muhango wo kuja mu kwezi, birumvikana ko hagikoreshwa imvugo z'inkikiro. Mu gihe umwigeme aba ari mu butinyanka ntibadudurira ko. Bamwe mu bigeme b'abanyeshuri twaganiriye ntibaratahura ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi, bigatuma mu gihe c'ubutinyanka usanga bigunga. Mu mutima n'amahoro ndonka uwo munsi nari kuvuga simvuga, hari igihe ndumva aciye ngira nk'ingorane nkatinya nuko nogira nko nuja nko mu bantu ukamenga biramara amaje. Hari igihe usanga umengo sihuri umengo ubwenge bwagutakaranye ukaca usanga uri kwiyumvira ibitari ivyo kubera nyene usanga nyene ndiko ndaribwa. Ari n'igihe bishika nyene bikaza nyene ibintu vyinshi bikantera n'ubwoba. Iyo umwigeme agiye mu butinyanka atavyiteguriye bikigaragaza ku muzi aba yambaye canke abahungu bigana bakabimenya, bituma umwigeme aja mu ruhagarara. Bishitse nko ku munyeshuri kanaka atiteguye barabatwenga kandi ntibibaha amahoro, uramaramara nyene ukaburayo ja niyumva. Eka niyo umwigeme agiye mu butinyanka ubwa mbere, bamwe muri abo bigeme babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bagira isoni zo kubibwira abavyeyi babo. Batinya reka hari igihe utinya kubivuga. Kimwe gusa nabwiye mukuru wanje acarambwira ukuntu nobigenza, canangira arabwira n'undi muntu we tubana acarabimbwira ati naje ibi byaranshikiye ati kandi ni kugaba ati maze kubona bene ivyo bintu uragaba ukirinda.
uko batabibwira ababyeyi babo niko batabyubahuka iyo hageze gusaba uruhusha kugira ngo batahe bivuye kuko bataba bameze neza mu magara yabo. Uyu mwigisha aratubwira ukugenda amenya ko umwigeme asabye uruhusha ari mu butinyanka. Hari igihe baza kudusaba nk'impusha ngo bashaka gutaha babaza ukuntu bagwaye bakabura ivyo bagusigura hama nyene ukaca wiyumvira ati birashaka uyu muntu bafise ikibazo kanaka ukaca muri ubwo bisha agataha. Kenshi tubimenyera muri ivyo bihe. Abahungu bo bari n'ubuhinga bwo kumenya ko umwigeme ari mu butinyanka. Uyu munyeshuri aratubwira ibyo ahora yumva kuri bagenzi we bigana. Uko ndama ndavyumva hari igihe baba bavuga twebwe uyu mukobwa aduciye inyuma, iyo agwaye turavyumva, hari igihe ngo amafigo ngo yakeduka. Rero n'abandi usanga babirabira mu maso canke mu nzara, bivana bene abahungu n'ukuntu baba baravyifashiyemo. Kandi hari n'igihe usanga abahungu barumvise karya kanuko kabo, usanga baranukiye ubwatsi umuntu birashikare muri vya bihe vyiwe. Kumenyekana ko ari mu butinyanka biba intanduruko yo gutunga urutoki n'abahungu bamwe mu bigeme bikabatuma gusiba ku ishuri. Abo bahungu barafise insiguro zitandukanye bahuko gukumira umwigeme ari mu butinyanka. Oya mwico gihe je ca ndamuva impande kwe mu gihe umaze kumubona kwa amaraso kubera nyene hari usanga imibiri itagenda neza agashaka ko mubikora hanyuma mu gihe ari mu butinyanka umva ko yoca twarinda. Uyu munyeshure we yemeza ko yabigendereje asanga ibyo bavuga ari byo. Kubera arashobora kuguca inyuma we kubera utabuzi yuko yagiyeyo hanyuma nawe aragiye kwisiramuza akaca guca inyuma we utabizi umva kukirukire bica bigorana. Abakenyezi twahuriye mu guti Imakamba babona kwiyo ngendo mbi yo gucyoza abakenyezi n'abigeme ko bakwiye kubiheba. Uyu ni Joseline Bucumi w'imugutu Imakamba. Abantu twovuga yuko umwigeme ari mu bitinyanka atera imikoshi, ivyo bintu ntihagire umuntu n'umwe wo mu Burundi azosubira kuvuga iryo jambo. Mbere wo kumva bivuze yohabwa igihano gikomeye kuko yaba umugabo n'umukuru w'igihugu yabonetse kubera hamanje kuboneka ibitinyanka. Virginie Kigwanigwa nawe w'imugutu yabwiye Ijwi ry'Amerika ati umukenyezi ni kirumara ntibasubire kumutuka. Bobahanura kuyirinda kuducyoza. Twebwe nta mukoshi dutera kugwiza. Yataba abagore nta muperezida aba yaravuze. Umuperezida yavuze ku mugore. Sinamutware wese watwaza indege yakomose ku mugore. Umugore mbere hinge mbere nkomamashi umugore azana. Muganga Idi Ndiho Kubwayo wo kw'ivuriro rya Gatabo asigura ko ajya amaraso aza mu gihe c'ubutinyanka atari imicafu na gato. Asaba abigembe kurushiriza kugira isuku ku munsi w'imihango kugira ngo birinde akamoto kabi kaza muri ico gihe kandi kugira ntihaduka indwara mu bihimba byabo by'irondoka. Abahungu kandi bomenya ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi ko kuba kumwe n'umwigeme bitomutera imikoshi canke izindi ngorane. Mu gihe naho umwigeme yoba yumva atameze neza yo kwitura ivuriro bakamuha imiti kugira ngo ububabare buva ku gutakaza amaraso buhere hanyuma bandanye aja ku ishuri. Kurikira Ijwi ry'Amerika kuri radiyo no ku mbuga mpuzambaga mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radiyo yacu VOA kuri uyu wa mbere tariki 20 y'uko kwezi kwa mbere. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaba umuhango wo kurahiza Donald Trump nka perezida wa 47. Uyu muhango wo kurahira uzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts imbere y'inteko ishinga amategeko y'Amerika hano mu murwa mukuru Washington DC isaa moya zo ku mugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump watowe azarahira kuri uyu wa mbere. Hagati aho perezida w'icyuye igihe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasezeye ku baturage ku mugaragaro mu ijambo yabagejejeho yicaye mu biro bye ku mugoroba wo kuwa gatatu. Yababwiye ko hari akaga gashobora guterwa nuko ubutegetsi n'ubukire birimo kwigwizwaho n'abantu bakete Mistokle Mutijima. Umukuru wa Amerika yagaragaje ko igihugu kirimo kugenda kijya mu maboko y'agatsiko k'abaherwe n'abanyenganda mu by'ikoranabuhanga. Bwana Joe Biden yabivuze muri aya magambo. Ugukubira ubutegetsi mu maboko y'abantu bake cyane b'abaherwe guteje akaga ko byateza ingaruka mbi cyane mu gihe imikoreshereze mibi yabwo itagenzuwe.
uyu munsi wa none muri Amerika harimo kwirema agatsiko k'abakire bigwijeho ubutunzi, ubutegetsi n'imbaraga bikabije. Ibyo bikaba bibangamiye demokarasi yacu yose, uburenganzira bw'ibanze n'ubwisanzure byacu. Perezida Biden ntiyigeze agaragaza abo yashakaga kuvuga ubwo yavugaga agatsiko k'abaherwe, ariko bamwe mu baherwe bakomeye mu gihugu barimo Elon Musk bubatse umubano w'akadasohoka na perezida watowe Donald Trump uzarahirira gutangira inshingano kuri uyu wa mbere uje. Bwana Musk nyir'ibigo SpaceX gikora ibyogajuru n'ingendo zo mu isanzure ndetse na Tesla gikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi yashoye miliyoni zirenga $100 mu kongera gutorwa kwa Trump. Ni mu gihe Mark Zuckerberg umuyobozi mukuru w'ikigo Meta na Jeff Bezos nyir'Amazon batanze inkunga itubutse ku kanama gashinzwe gutegura irahira rya Trump. Atavuze amazina, Biden yanenze icyemezo giheruka gufatwa na Zuckerberg ku kigo cye gikora ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga ari nacyo nyir'imbuga za Facebook na Instagram. Uyu akaba yaravuze ko azahagarika gukorana n'abagenzuzi b'ukuri kw'ibitangazwa kuri izo mbuga. Aha umukuru wa Amerika yagize ati itangazamakuru ryigenga ririmo gusenyuka, amakosa arimo kuzimira, imbuga nkoranyambaga zirimo kureka kugenzura ukuri kurimo kumirwa n'ibinyoma bivugwa ku bw'ingufu n'inyungu. Tugomba kuryoza izi mbuga ibyo zikora ngo tubashe kurinda abana bacu, imiryango yacu na demokarasi yacu. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, cyane cyane ku ntambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamasi, Perezida Biden asoje manda ye n'amanota ari hejuru. Mbere y'amasaha make ngo avugire ijambo risoza manda ye, yari yamaze gutangaza ko Isiraheli na Hamasi bageze ku masezerano y'agahenge n'ayo kurekura abajyanwe bunyago muri Gaza. Bwana Biden mu itangazo yasohoye yavuze ko ibyo bitavuye gusa ku gitutu gikabije Hamasi imaze igihe iriho n'impinduka mu karere nyuma y'agahenge muri Libani no gucika intege kwa Irani, ahubwo biturutse no kuri diplomasi y'ubushishozi no kutarambirwa ya Amerika. Aya masezerano ahanini azashyirwa mu ngiro n'ubutegetsi bugiye kujyaho, kandi mu ijambo rye Biden yavuze ko yasabye itsinda rye gusobanurira byuzuye ubutegetsi buje ibijyanye nayo. Ku rundi ruhande, Trump yashatse guhita yiyitirira igerwaho ry'aya masezerano, yandika ku mbuga nkoranyambaga ko aka gahenge kagezweho kaje nk'umusaruro w'intsinzi y'amateka yacu mu kwa 11. Muri politiki y'ububanyi n'amahanga, ubutegetsi bwa Biden bushimangira ko busigiye ubutegetsi buje ingufu nyinshi zo gukoresha. Mu ijambo yavuze ku wa mbere w'iki cyumweru kuri politiki y'ububanyi n'amahanga, Perezida Biden yagize ati, dusize Amerika ifite inshuti nyinshi kurushaho n'abanywanyi bakomeye cyane, aho abanzi bayo bagenda bacika intege kandi bari ku gitutu. Amerika yongeye kuyobora, ihuza ibihugu, igena ibigomba gukorwa, ihuriza abandi ku migambi yacu n'intego zacu. Perezida Biden kandi yongeye gushyigikira icyemezo cye cyo kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan mu 2021. Icyo gihe abarepublikani na bamwe mu bademokarate banenze uburyo Biden yarangijemo iyi ntambara yabaye ndende gusumbya izindi mu mateka ya Amerika. Bavuze ko yayisoje mu kajagari katwaye ubuzima bw'abasirikare 13 ba Amerika n'abasivili babarirwa muri 40 b'Abanyafghanistan baguye mu gitero cy'iterabwoba i Kabul. Ijambo rya perezida kandi ryaje nyuma y'umunsi umwe Jack Smith, umushinjacyaha udasanzwe wasohoye inyandiko zirega Trump ibyaha byo kugerageza kugundira ubutegetsi no kuburizamo ibyavuye mu matora ya 2020, asohoye raporo ye ya nyuma. Muri iyi raporo, umushinjacyaha Smith yavuze ko ibimenyetso yakusanyije byari bihagije mu guhamya Trump ibyaha mu rubanza. Gusa yongeraho ko intsinzi ye mu matora ya 2024 yatumye bitashoboka ko iburanisha rikomeza. Bwana Trump we yakomeje guhakana kenshi ibyo ashinjwa, ahubwo akibasira akazi k'umushinjacyaha udasanzwe avuga ko ari ibirego bya politiki. Perezida urimo kurangiza manda ye Joe Biden yasoje ijambo ryashimira igihugu ku mahirwe yabonye yo kugikorera. Aha yagize ati, After 50 years of public service, ku myaka 50 maze nkorera leta, ndabarahiye na n'ubu ndacyizera igitekerezo iki gihugu gihagazeho ko ingufu z'inzego zacu ndetse n'imiterere y'abaturage bacu ari byo bifite agaciro kandi bigomba gukomera. Ubu rero ni ahanyu ho kuguma kubirinda. Ryari ijambo ry'ubugira gatanu rikaba n'irya nyuma Biden avugiye mu biro bye nka perezida. Urakoze Temistokle Mutijima.